Yo ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana yongere kubana namwe bakunzi banuja entertainment bakunzi bikigano turashoboye nibaza ko mumeze neza cyane kabisa. Yes ndabaramukije nongere nabahani ikaze mu kiganiro cino munsi kidasanzwe neza na neza tugira turabire hamwe neza na neza abaririmbyi bari muri stade Intwari neza na neza ku munsi wejo hariko haraba urukino rwariko ruhuza Musongati na Aigle Noir yigwabereye neza na neza kuri stade Intwari tugira turabe ama performance turabe canke uburyo baririmbyi bitwaye novuga ngo mwico gikorwa aho bari yari show iri big kabisa kuri kubona ama performance ya Kiriku ya novuga ngo ya Melanin Boy tubona na performance ya Big Fizzo ye mwenyewe hari novuga ngo muri stade Intwari. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. So sasa rero ngo nayimeje kubivuga yari Big Fizzo hamwe na Kiriku umwana novuga ngo yareze hamwe na Melanin Boy neza na neza uwahoze ari muri We Love Muzika. Tuza kubona abate guteka neza neza baba invité spécial novuga ngo bari baje mu gikorwa ca match yari kirahuza Aigle Noir novuga ngo yimakamba hamwe na Musongati yo mu ntara ya Gitega. Ya Gitega c'est nivyo voilà urumva ya Gitega. Rero tubona ni show novuga ko twagiye kubona kubera ibirori vyari sanzwe bitangura 15 ariko kuguhera 15 16 nta bantu bari bwaze ko tumaze kubona hatangwe kuririmba novuga ngo Melanin Boy tuza kubona aririmbira abakunzi biwe tuza kubona performance imeze neza cyane tuza kubona urundi rwego man burya kuja guperformingira muri stade ni ikintu coroshe bro mukanya cyane reka kwanza duca ducishamwo ndaza kubacishirizamwo ama video yaranze ama performance yabo kugira ngo murabe bega se muze kumba mutangamano guys nagira nabibutse ko uno musore Melanin Boy yakoze performance teo ubwo barubwo yaririmbye umwanya muto ariko yakoze performance teo ubwo kujye kubona hagurutse stade yose kabisa abantu barahaguruka barafiringa bajana neza na neza ariko na performinga twege kubona hakurikira uwiswe Big Fizzo araza performinga neza cyane indirimbo za kera za konzi ya Kiko n'izindi nyinshi zagiye zikundwa ahagurutse abafana nawe nyene hariya muri stade yose abantu bose bahagurukiremo bavuga ati no muririmbyi burya ni wo wacu bro wundi woni wo wacu kabisa. So tubona urundi rwego arafopese hari ikiganiro yari yakoreye kuri media avuga ati umuziki w'Uburundi kuva ino myaka ibiri yose heze nta revolution yaba ariko twege kubona nawe nyene barabimwemeje muri show yo ku munsi wejo ahahise barabimwemeje abafana b'umuziki w'Uburundi ko bakunda umuziki w'Uburundi. So tuza kubona na big performance y'uwiswe Kiriku akiri bisa ahani he bantu b'Imana yarakubise performance ku buryo abantu bose bagira ubwo umujama yinjije imodoka n'amakinga n'amamoto muri stade kabisa abantu bahemera mu vyuma kabisa ze Kiriku bebasanda bikonda bivuge gute ntitwari tumenye yakora ama choreography arenze nk'ukuri hano twabibonye ku munsi wejo hahise ntitwari tumenye yakora ama entry ameze nka kujya nyene ega urakora ama entrance ameze neza cyane ariko bantu b'Imana entrance yakoze ku munsi wejo hahise ni entrance ntari bwabone mu mashow yo hano mu gihugu cy'u Burundi bro ni entrance ewan abantu bose barahemye bavuga ati ibi bintu nibibaho ni kuvuga stage yiwe yari mu muduga arati arasoka aza muri stade hagati abantu barakomenda bavuga ati aperforming indirimbo za ahanihe n'izindi nyinshi zagiye zikurwa abantu b'Imana namba dufise Kiriku muri new generation twadusaba ba Melanin Boy n'abandi baririmbyi batashoboye guseka hajya ariko bameze neza cyane ikintu cyo kwishimira ni ikintu novuga ngo n'umugishimana yaduhaye neza neza muri entertainment yacu namba dufise abantu bakiri kuyumvira gushika kure bavuga ati entrance yacu bisaba ko tuyigira big kabisa kuburyo na performance imeze neza cyane twarabibonye neza neza no ku munsi wejo Kiriku vraiment coup de chapeau wakoze performance imeze neza cyane nabari bahari barabibonye kabisa. So vyari ivyo ino musirero nagira nabibutse dushimira abantu basanzwe dukurana muri ko mugerageza kudukurana neza cyane twarajuje abantu 2000 tufarenga kabisa mwarakoze cyane namwe turakora subscribe yikore making sure ko yayikoze namwe turayikora wikore usharing bishike kure ibikorwa neza neza tugenda dukora yari Jamal Freedom MC Voice of the Man make masterpiece keeper motivation champion intore ya Chojwe Astra V Star.